Mlishaona kama walisha termine ile ya Novembre green card waisha ebana waisha supprimer Donald Trump vraiment tukimusema atakuja kutuchukua atubebe kule bana mkiona kama hiki ni kipindi cha mwisho bana tukutane kule kule Nikita tufanye kazi Nikita wewe gushimika kirango mu Kiswahili gushimika unashimika sana Nikita. No, tuko tunafanya kazi Nikita. Sio kujiamini kama unajua Kiswahili mimi ajui. Hapana. Sasa sisi wote tunakijua. Bana. Inshingano z'abagabo. Umaje ntazo ndangura kubera tawe nshobora. Sinari bwahe. Merci. Madamu washobora kuba adakunda no guterurwa. Abibuze yabishaka bro. Ajicho namubwira ati nukuri. Aya. Waramutse mwiriwe bakunzi bacu, bakunzi ba Siren Vibes, bakunzi bo kuri comptoir, turabaye ikaze mu kiganiro cacu c'uyu munsi. Iganiro ca mbere ni biki kukubagana. Sawa, ni bon, banaya ca mbere. Ikiganiro cacu ca mbere c'uyu mwaka wa 2026. Yambu cane Nikita sava? Meze neza. Bonane! Ego vraiment sava, meze neza. Meze neza. Ego. Reka tubanze tubabwira abantu bacu twiyexcuse. Twaje twaba promesse kudasubira inyuma. Mutubona gute mutwiyumvira gute? Iciza nuko ikiganiro twakoze kiracabarimwo. Toke ni bari bwaheze kugisavuha kugira ngo dushobe kuza. Hanyuma twarakoze ikiganiro nibatwe mwabonye ama post twambaye impuzu za Noel. Ico kiganiro kiracari mu bicu. Ariko je mwarangire nawe kwe. Nkabafise ubwanwa buja mu kanwa ajya nafashe risk. Ya kano kazi risk di métier. Oui. Kugira none kandi ntibona tuvuza. Akorerako. Acha ngo waje mwishamba utazi ucingo nutazi. Ahubwo Nikita je umviriza rero akainsolite kambere kambayeko mbere yuko ntangura kinigani. Usubira inyuma kijya gihe wewe ujya zijya ntuze za piano bwa piano. Nanje nambaye wig. Yes. Nigoye nikokoye. Murabizi nawe ngene bayizimba ko mukuyishirako murabibona nawe. Ego reba. Ikiganiro gica gihera kitaje. Tubasaba imbabazi rero ndibaza yuko unye ivyuma bidukundiye ntizosubira kureka kuboneka zobaha ikiganiro ku mwanya nkuko umuhini mushashitera amabavu ivyuma biracatunyuzu. Umuhini nuwaye. Uti rero insolite. Bana insolite reje mbaye ko muri kineganye. Nivyo kirazira kuraba bitakura. Mugabo byo yuko birakuraba nisiza kubirabara. Ubate nabonye ingene barako baratwambika zino micro. Hama je nabone washi je ndarondera yewe yiri. Ndayibura. Nuziko ndaraba previ. Siko ndaraba yiri. Kuko iyo ubatse roga n'amasoni. Je nkunda sabasoni okuraba yiri. Wowe gituma iboneka. Wambaye impuzu ifise ibara voilà we nawe likeye je uri ngaha aux environs diko ndira entre bana ndarusambuye rutarakomera urashobora kuvuga ikintu bikura cyabwire oya iyi ni inkuru ya mbere rero itigezwe ivugwa mugabo kameze yabonetse muri no somene kandi ni byiza cyane je nitwa Khawuri ku bantu batanzi anje ni Nikita ku bantu batanzi turabifurije umwaka mwiza tunawatakia heri afya nzuri za mwaka wa 2026 hivi sasa tunaanzia hiki kipindi chetu cha ku comptoir change kuri comptoir boy tunataka umvirize basi manza ivo mu Kirundi kugira acha tugenda neza. Oya rindi adutangura rindi abantu bacu igihe duheruka ico kiganiro mutabonye twari twaba promise yuko ikiganiro kizokurikira zokora mu Giswahili. Yego
naho rero ikiganiro twakoze kitasohotse ubu rero igikurikira twikoze mu Giswahili twe dufata yuko twabibabwiye voilà nivyo nashaka kuvuga mu bisanzwe kugira ngo cangirako donc rero tangura ikiganiro wowe none uhagarika ibintu warimo none je nari muki wari uriko uravuga kwa kipindi chetu cha 2026 ya mie niko Raul nilishawaambia kama niko Raul niko na pamoja na Nikita sasa tuko na swali mingi sana nyingi sana mingi usitu ikiganiro kiraza gutewa kiraza gutewa kubera Kiswahili hakikawiyagi tuendelee hivi tuendelee hivyo sawa tuwasalimie wa ndugu zetu wanayo tuangalie kisha maliza hivyo wewe nenda na swali namba 1 swali unajua maana yake ya swali swali ni kusema nini swali ni question hapana swali ni nkuru nagrama gusinibembeleza bembeleze kije gutegasha hapana hivi tuko serie tuko tunatumika hivi sasa bana hivi lakini ujue swali maana yake ni question sio swali niko naambia hii tuko na nyingi hizi swali taifa hapana taarifa habari sawa habari wanatusufle we msijui kama nyuma ya kamera behind ako sasa leo tuna habari nyingi hapa ku plateau tunaanzia mu Amerika tunaanzia mu Amerika mnajua kama barishafute ile Nika nikimora kazi ndagusa none jaje mvuze wewe wiyumanganye wirengagize Nikita expression faciale yanje Nikita reka nkora kazi ndasaba sivyo endelea sawa mlishaona kama barisha termine ile ya Novembre green card Waisha ebana waisha supprimer Donald Trump vraiment tukimusema atakuja kutuchukua atubebe kule bana mkiona kama hiki ni kipindi cha mwisho bana tukutane kule sasa barisema kama baliandika tangazo baliandika communique kama uwezi kufika Amerika kama hauna 5,000 entre 5,000 et 15,000 dollars. Sasa sisi kama Warundi tukisikia entre 5,000 et 15,000 dollars unaanza kuhesabia mwa tumika unaanza kuhesabia mwa to ya franga zetu za Burundi na ukaona ni nyingi sana inavenir ukaona ni nyingi sana sasa ukajiwaza ukawazia huyu sasa 5,000 dollars mzee sasa anadutakia nini sinjo anataka tu ebana tu lakini pako lingine tangazo walitangaza kama mwenye atabrûler drapeau ya Amerika safi sana mwenye atabrûler drapeau ya Amerika watamchukua wambebe kule Amerika wamfunge. Tangazo ya kwanza Barundi walisema hatuna chance ya kufika kule USA. Lakini tangazo ya pili walisema ati hapa tuna tuko na chance kubrire serma utafika. Sasa drapeau ya Amerika tutaitoa wapi? Sasa niliona stati ya Gle nani ni mtu kama kwa kanyosha hivyo mtu fulani
umoja alienda ku boutique au ku magazin, kuuliza drapeau ziko ni ngapi, akakutana ni $5,300. Hapana, akisema hivi sasa hii dunia ni zile $5,000 za hii dunia vraiment akisema hapana, mambo itakuwa ngumu bana. Hivi sasa ni kibrile bakanakatara kunifilme kama ule mzee aone kama niko na brille. Aona ati haya ni $5,300. Lakini haya naenda hivyo na wakikataa kukufilme piko wa maneko piko wa maneko Sinajua wanasema wakiona mtu ana brûler drapeau anaunguza drapeau kinakuya anaunguza atukisome kule anaunguza sasa. Kulungula ni brûler. Okay. Sawa, unasema kama hivyo. Sasa leo nishaona ingine tangazo wanasema piko mainchi wenyewe waliongeza ile mainchi kwa hizo hata ongeza tena kuingia kule Amerika. Fraze yako iko ndefu sana. Sasa hizo inchi ni Botswana, Guinea Bissau, Namibia. Sasa tuko Nikita. Hizo tunataka watu wa Guinea watusikie. Tuko tunatumikia mkiswahili. Hizo mkiswahili wanasema hivyo. Guinea? Hapana. Wanasema aje. Wanasema aje, unajifanya muyuwai sana. Hapana mimi niko muyuwai, mimi niko natumika. Hiyo ilikuwa habari ya kwanza. Hivi tunamaliza na hiyo habari imezunguruka. Hivi sasa ukitaka kuenda USA, brille au caution 5,000 15,000. Hivi tunamalizia hapo. Lakini hizo entre 5,000 15,000 wanazikurambourse ukirudia hapa watu wa Burundi hapa. Lakini unaenda muinchi yenye haujui. Ukienda mwayo inchi unapashwa zimia. Unazimia wewe Texas, unazimia California, unazimia. Kurudia inakuwa problem. Hivi sasa unamaanisha kama bari reste kule. Walizimia, walipotea kabisa. Walipotea. Ega ile ni nchi kubwa sana. Nikita, tufanye kazi Nikita. Nikita. Hivi sasa haunikubali? Hapana, sio kukubali wewe. Hivi sasa. Sawa. Wewe hauniamini. Amini ni Java ya Rubigi. Amini si namjua. Ule jamaa. Negative. Sasa hivi alingali célibataire. Alingali célibataire na hivi. Acha tuangalie hii mwaka huu. Huu mwaka vraiment ni. Sasa tuelekeze Sadbi vraiment ni mwiwai. Sadbi ni mwiwai. Bali mungoja hapa Burundi. Alikuwa ku France kufanya show. Alikuwa na maconcert. Yes. Kule majuu. Nikita. Tufanye kazi. Nikita. Wewe gushimika kirango mu Kiswahili. Gushimika. Unashimika sana Nikita. No, tuko tunafanya kazi Nikita. Sio kujiamini kama unajua Kiswahili mimi ajui. Hapana. Sasa sisi wote tunakijua. Bana. Ni mwiwai sana. Bali ngoja hapa kule alimaliza France. Sasa bali mungoje hapa Burundi alikuwa na show. Akamkosa. Sasa watu wakaanza kujiwaza. Sadbi alipotea. Alibakia kule hata rudi nyumbani kwao.
Sadbi sio mtoto. Akipotea unamaanisha na ile nyimbo ya kwanza ya wapi? Ivuka janje Sizwari sanganya. Yes. Akipoke itakuwa ni accident. Sanganya. Najua. Acha tufanye kazi. Nakwambia. Sasa Sadbi hivi. Leo si dimanche. Et d'un coup tunamuona mu Nigeria. Yeah. Leo ni dimanche iko ana participer mu Afrima. Yeah. Ali ule manager wake jina yake Kent P alikuwa deja kule. Sasa Sadbi anamfuata. Kule. Kiwa kinakuya. Sana kinapanda. Sadbi anamfuata kule. Akimfuata kule. Wako wanajaribu kufanya makolabo na wengine wa star za kule. Sasa mtu anaweza kujiuliza eske Sadbi akitoka kule Nigeria atarudia hapa nyumbani au atazimia kule Bulaya kama Ozi alizimia. Hapana. Sio kuzimia. Alienda Belgique. Lakini wakimkuta mu France. Swede. Balaze huyu la. Chibitoke mtakula hivi. Unazunguruka. Wewe hujui vitu vya visa Schengen. Messi juu. Lakini tajua. Paysan. Acha tufanye kazi. Hivi sasa unatokana. Okay, sorry. Hapana, sasa kukuita paysan ni matusi. No, hapana. Sio matusi. Hapana. Uko na mashavu. Kanakuya. Mashavu unaelewa. Unaelewa. Mashavu ni sasa mimi nikisema matusi. Wewe unamaanisha mashavu ni matusi. Kanakuya mashavu. Kanakuya hivyo. Sasa nikiwa na mashavu ni default. Hapa ni kalite vraiment. Unasikia hiyo ni matusi. Lakini tufanye kazi. Hivi ukianza kutukana tunamaliza kipindi. Hapana, mimi situkanaki. Mimi nikuya hapa kuku. No. Mimi situkanaki. Hapana, ulisema kama ni uko paysan. Mimi sasa Sadbi mnaiwa kama vraiment ni muyuwai hivi sasa unamungojea hapa Burundi unamukuta Nigeria. Akorera gavaga byava bicanga abantu reka tubibabwire neza. Okay, same. Katubabwire neza. Sadbi n'umuririmbyi murabizi, umuririmbyi indirimbo zishushe zigezweho ziryoshe. Sadbi amaze iminsi akora amatune mu Iburaya. Kandi nyene bigaryoha. N'ubu rero yaheruka Iburaya. Ari Buraya haragera igihe ciwe bibaza ko hageze ko ataha. Mugabo mbega mwe mwibaza ko hageze ko ataha kabuki. Murazi calendrier yiwe. C'est ça. Mwege mucungana na Sadbi nyene ataha kubera. C'est ça. Arafise ibindi bikorwa vyinshi. Urabizi wewe ama contrat afise hari hanze yagiye gukora. Tekereza. Sasa Sadbi afise concert en France, baba bazi date zirarengana iyo concert irahera. Abarundi baguma bamurindiriye mushaka kumuroga. Mumurindiriye mushaka iki? Oya mbona bishobora kuba abafana, bishobora kuba abantu bamukurikirana day by day. You know. Hari abantu bakurikirana umustar ku munsi. Hani babishira kumwete mwinshi. Bashira kumwete mwinshi. Rero kubaza ngo Sadbi none ko ataraza. Kubera batigeze amenya. Normalement Insta agira calendrier akavuga ati meje janzo canja. Ni nkuko rawu ashobora gushika akaronka yandi madiri. Voilà. Ego byose birashoboka. Akaca abandanya akazi. Byose birashoboka. Aguma arondera amafaranga nico cyamujanye. Nico gituma rero twashatse no kuca tubisha mu kirundi kugira ngo mutahure neza. Mutahure ni mutugirira nabi. Utariko. Hivi sasa kwa Sadbi barumva Igiswahili. Akini Sadbi vraiment muga kubariki. Hanyuma Sadbi baramurindira ngaha baramushira ku mafisha ya show
narinze kuvuga bararindira ko aza baravuga bose bamutega iminsi ngo reka turabe ko ujya musa azoba ahari ubwo ntiyaheze nk'abandi okay ntiyaza none yoherayo ho hari binabaona binabawusu sinjo Sadbi baramurindira baramubura ubu rero yagiye kuboneka muri Afrima ego Afrima ni higanwa ritegurwa muri Nigeria rero iryo higanwa yaribonetsemwo kandi ni intambwe nziza warashaka kuri we no ku ba artistes bo mu Burundi mu interview yagiye arakora menshi urabizi neza ko yamye agaruka ko yifuza gukorana n'aba artistes international benshi bashoboka hanyuma muri bo iyi Afrima agiye kubabona nato yitwara nato yitwara kameme kandi yaronse opportunité yo kwicara nabo kuyaga vyerekeye amakolabo vyerekeye connexion vraiment rero nukuri ahubwo mureke kumutega iminsi nimwe muhaba mutera imikoshi ntaronke n'agashimwe mureke musengere ashike nyene atuzanira agashimwe okay navyo narinzi yuko umuntu umuteza iminsi uri kwa mutera imikoshi ni bon birabaho nta kibazo nuko hama rero ikintu tuguma twibaza mugabo natwebwe abaranzi ko ugenda gutyo yo tujana ifasi satu eske uvuye Nigeria urazira ko canke usubirayo aha twena twe swali aho rero ashobora gukoresha rya jambo swali okay voilà sawa hivi tunamalizia hapo hiyo swali atai répondre atai yes au ai ache sawa hivi sasa tumalizie kwa baby baby Ewana alisemesha watu wengi hapa Bujumbura. Baby? Ayo, yetu isema mkirundi au mkiswahili? Kwenye unataka. Mimi niko natumika. Okay, tugire iki basi kugira ngo tugire nambara mabaka. Nambari iki ugira dushobore gutora. Okay, ego tugira mabaka. Jewe nshaka tugume mu Giswahili kuko vraiment naje niteguye no kutayibonye. No yego. Okay. Hama ndarushaka kutakuraba. Kubera nakurabisha shaka kuraba aho mikriri. None mikru irabiki. Ni kamera. Nabizi no. Ni kamera. Ndabizi. Na kamera nuri kuraziraba. Yego no. Mugasiri ko nakuraba ndiki. Wewe arafisa amasoni. Ndasa amasoni. Era barawo. Yego. Tugire gucya. Ugize uku tatuvuga mu Giswahili. Ari cengize uku tuvuga mu Kirundi. Acha ni gucya cyane. Tuharura kanga? 3. Okay, vas-y. 1 2 3. Chakirumvikana. Sasa hii swali na yanza. Hii habari na yanza. Nikianza mimi nitasema mu Kirundi kubera je natoyiki. Sasa baby. Baby Nuwi wacu kumusaga mukamesa. Asa. Anakuwa interprete huyu. Sasa baby. Akona ko bari gushirako. Yore. Baby mukamesa. Kamesa. Abantu mukamesa cengene baronka visa niko atabantu ndabona. Bariyo, Okay, très bien. Donc rero baby reka tuyivuga mu Kirundi kugira tunyarutse. Okay. Baby marabibonye ku mbuga ngurukana bumenyi kenshi. Ubunye yasuye kugaruka mugabo yarigeze kuba ariko aravugwa cyane ku mbuga. Yego. Baby yitwa Samuel. Yego. Mu mazina yiwe y'ukuri yitwa Samuel. Mugabo mu kibano bamutazira Baby. Yego. Baby akora umwuga wo kurepara amatelefone, amaradiyo. Yego. Hanyuma Baby ni umuntu agaragara nk'umugore. Uri kuramuraba mu maso ubona n'umugore murabibona ngaho ku mafoto. Yego. Womenga n'umugore. Ariko n'umugabo yubatse biciye mu mategeko afite n'abana babiri. Baby rero ngena atangaza abantu yambara impuzu z'abagore. Ashonesha cyo kimwe n'umugore wiwe tisi imwe. Ico batandukaniye ko gusa umwe ni muremure undi ni mugufi. Niyo ngo bagiye kumutayera umugore kagenda hagenda Baby agashonesha
ico bitandukanira imbaga barazinganya ico batandukanira ko n'uburebure baby baca bamugira muremure madame bakagira n'ijwi ni bararitandukaniye ko n'ijwi n'umugabo ijwi n'umugabo uyu ni n'umugore umugabo vyose murabibona ari makiya rasuka ikibazo kica kiza turabizi neza yuko umuntu ivyo muko muribaza turabibona ndabizi tuko turabibona ivyo muko muribaza none inshingano z'umugabo azirangura gute azishitsa gute haravuga ati urabona ko yavyaye mu majambo yakoresheje yavuze ati jewe ndaryosha umwana atoa kamesa nimworoshe yakoresheje ayo majambo nukuvuga ko arabishoboye arazi ico ajejwe n'umugore wiwe aravyemeza yavuze ati jewe baraza kundesha ati hari umuntu yaje kundesha ambwira ngo aje kungurira inkoko kugira nyene dusohokane ati namubwiye ati nta kintu na kimwe nkangisha baby atampa none ikibazo reka ica cyuma kigaruka kubera iki ivyo vyose eske bashaka kumenyekana kuko urabona turiko turasozera indwi indi nkuru yavuzwe cane ni y'umu star de la Cannes star de la Cannes no kuvuga umugabo ya umu supporter wa RDC yaravuyemo muri nondwi urumva nukuvuga ama match yose ya RDC yama aboneka ahagaze yifashe guki nukuvuga neza yuko ubunye kane ikiramusaba yuko yogumaho mpaka hari hakamushaka kubaza tutabeshanye uraba match nagira ndiko ndavuga nyene amakuru nakantu nshishijemo kukubaza gucyo mwana ira tugwanye ko okay Kongo yoba yakinye kangahe niki ibintu ntavyo twateguye no kukina nukuri regara acha dufanye kandi interview zamaho hanyuma ikindi gituma ndakubwira gutyo utubeshe ngo ngo yabonetse mu mamace yose ngo ameze uko wowe gumye ubona amafoto asirikira oya nivyo naye muri match imwe nivyo oyaye nikita kwe kutarondera kwe kudasoma nikita okay ya match bakinye nande ngiye yabaye ikoti ya bleu ni nze yaho ifarere kumazi kazo nyinshi kandi ukimbarije nk'umwigisha kurazi nyinshi ukivuge na icura je nayonze ndibaza ko ari Maroc kuvuga unwenze ni kuvuga wari ubizi okay sawa dukora akazi dukora akazi none okay uti rero bamusaba yuko aguma muri Cannes maki iheze agume agira bijya bintu vyiwe amaze kuronka imodoka amaze isi ntumenya aho uronkera ngarutse rero kuri ntuze ya baby nawe nyene ngira ntabaza haronkera peut-être ko ashobora kubagira kugira ngo aboneke canke abigize kubera biri muri we yumva umengo yobigira gutyo canke sigura tanga avuga ngo sinibuka umwaka yavuze hana igihugu caciyemwo vy'intambara hariho ngo igihe ngo barondera abahungu havyo tuzi ngo bigeze kurondera abahungu babice baje mu kugwana afate uvuze kwica abahungu tuba tugiye muri cagihe ca Yezu wa Herodi yuko yagomba abatipe bose mugabo ahubwo par contre ari igihe ngaha mu Burundi yeze kugira yuko abantu bose baja muri SMO wala oya napfe kuvuga SMO wajamo hejeje amashure yisumbuye mugume ngo ryari itegeko yego voilà nawe urashaka kugira urumva rero kwidegiza kugira ntubijemwo urumva yuko c'est une idée quand même c'est une idée yego guhera aho yavuze ati je ubunye ngira nigire baby yego kuburyo batazontwara kwikorera ayo masase uburyo batazontwara byarashoboka kubera hariho imigwi yagwana yakunda gutwara abadoriya uravyibuka twe kubera twaba kumusaga amakambi atwegereye cyane ibintu nk'ivyo twaba tubizi by'abadoriya ibibazo mwayibaye muje ntaravuka ni bon ntaco yo sawa ni bon tubandanye ikiganiro ni bon urumva hanyuma
mugara birambiyemo ahera ico gihe arabirambiyemo ngira yashiye abona ivyo bintu bitesa hariho ujyanyangira ko akaririmbo Imana yarandiye bigeni bitabira n'umwarama okay Imana yarandiye bigeni n'umwarama Imana yarandiye yangiza umukobwa yingira umuhungu note agatoke mu rugo kwa data bigeni n'umwarama bigeni vyamaza bigeni vyandagano kajya karirimbo wewe nako yoririmba kuko wewe urabona yari umugabo umugabo yumviza Imana yaramuri ashima kwigira baby yes nuko rero umva benshi baby mumushorere muje amatelefone yanyu mu matware abakorera amatelefone ego kugira ashobore kuguma agaragara nk'umugabo bareke kumusuzugura abantu bo mu kibano baja kumusatirira umugore bongo bazana inkoko bazana dendo urumva ni ibintu nk'ivyo wonye so nibimuka mumufashe vraiment baby agume ahagarariye urugo rwe ishiza nuko kandi n'umudama mwakira ibintu nk'ivyo wonye barakundanye gute ucyonye umusapoti woheruka guterura umugore wawe cyane ivyo birekeye niki dukora akazi karakabaza kwigutu tubazo ganoze tiko turangura n'utuntu nguma sanga tuje Gucyo. Bon, vraiment franchement parle ntawe nshobora vraiment. Okay, baby rero, baby agaragara ari karaterura madame. Bivana madame wengena ngana. Ni inshingano z'abagabo. Umaje ntazo ndangura kubera atawe nshobora. Sinari bwaheze. Merci. Madame washobora kuba adakunda no guterurwa. Abibuze yabishaka vraiment. Ajicho namubwiye ati nukuri aya hafata hari ibintu ubura wabishaka ariko ikindi kintu yabuze mu muryango yabuze mu muryango cyo kumva yuko jeno hagararira urugo umusuma aruteye usuvyuka ataya usumugira ngo ngo nanje ndi umwana wa cyane ashaho aje rikiwe ku kindi ngo nanje sindi umwana w'abandi uheruka kubwira je t'aime umushiri wawe yari toujours okay inkuru rero itanditswe canke tutamenye ishobora kuba ari na vie privée tubwira kugira ngo turangiza kino kiganiro tubwira vie privée none umva ari vie privée ndayivuze bizo bikibaye privée public nisanzaze ica baby kiti we ego reka tuje muri kwa happy wedding anniversary abo nivyo tugiye kuzobagirira umwaka ni warangira ego tuzobagirira kwa abo yose abandi bana mubona ntabwo ari sokuru wanje n'umugabo wanje uyu n'umugore wanje ndamwemera 100%. Numutama abenshi baramubonye yuko abenshi baramubonye ku mbuga zitandukanye rero bibaza ngo ni ibintu by'ibitito canke ibintu byo gufina ariko Mutama ari mu kazi kose avuga ati ebana je bino bintu narabiharaniye kabisa mu buryo budasanzwe Numutama rero twabonye ashaje mugabo yihaye umwana kabisa kiri muto umwana kiri muto mutamenye yitwa yayihaye umwana kiri muto Numutama afite 98 ans hein ujya mugore nawe umenga ujya mwana umenga afite 21 en fait l'amour n'a pas d'âge l'amour n'a pas d'âge ariko Raoul ngahi wacu naho uvuga ngo l'amour n'a pas d'âge dusanzwe tuzi ko n'umuntu akurusha 10 ans bavuga amajana reka barundi baravuga none woreka gukora cuteza gukora mu bakora akurusha imyaka 70 hari ico yego none aho mungana ko ataragutwara reka ni wari kibatsi yarakiri mutu ujya mwana none yarabuza abantu bamuresha kiri muto none ni wa mbere wenyene yo bagiye kiri muto oya abarundi ufite ibintu byose utabishitsemwo wewe urabivuga gusa icanjoye Mutama arasenga Mutama arasenga nkuko avyivugira yego yaragiye ku mutamukanyi wiwe kumva yiwe aramubwira ati none aho ni sabi Mutama n'umupfakazi umupfakare nako
vraiment umufakare nanyereye ego rero umujya mutama aravuga ati jewe umugore w'imenga yari yamuhamvye mu rugo none ko kuguma oya niko numeze iyo histoire aho ushobora gucumbwira ngo ndabeshe uturenda ibintu mu makosa undindire ngo mu makosa je ni ibintu yivugiye ujya mu ego no kuvuga yuko rero mbo aho je yamuhamye ntawo nzi sivyo kandi umva sindaje no kumuraba urumva wonyine bambesha rero nimba ibyo bivugiye sava wawe cyo tuzi nuko yagiyenda kuzaramubwira ati nukuri ndagusavye nsabire ibintu byo gumaje nyine ibintu byo giki yari gihe coco yategwa n'inzoka birangena yica ari wenyine avuga ati nkayamvuze umuntu vraiment ni muhajije kutubwira wewe ko madame atokubwira ngo gendera umusuma atwinjiranye asha naje no mubwira ati genda iyo nzoka imuteye yaravuze ati jewe ngaha nanje ndi umwana w'undi muntu aho rero niwe yaciye akomereza ibisabisha aho rero yaje yumva ku mudamu wiwe kumva umudamu wiwe muga mu nyuma araje no kuhabikira Mariya ati jewe ndashaka umufasha mugabo none ngujya mutabana yanashizeko ati sishaka uwo tungana sishaka mukeca aya waveteye no nshaka kamwe nyene sishaka mukovogo ariko nabwire aya abagabo turikunda turikunda kandi turiyemera muriyumva oya nibijya ko Imana yabiremye sije ngenda badezonore n'ukuri Imana yaremye yuko umugabo niwe mutwe w'urugo no ku mutwe utegeza kutaba mugufi utegeza kutaba ya mu myaka yaba mu bindi byose utegeza kutaba mugufi rero umutwe natwe ubindi bihimba byose biriko mikro rero utaba mu nyuma ebara Bikira Mariya vraiment abamwemera nzi sawa atamwemera naho ntaco muca mubandanye n'ibisanzwe mugabo iciza nuko tuzomusanga mu ijuru rero ico twavuza mu ijuru uzomenya ivyo tugira rero Bikira Mariya vraiment aramwishuye Bikira Mariya yaramwishuye aramuha umufasha arabona kana aravuga ati nakakana siwe yakabonye baramubranchije ibintu byo kubrancha nibirahera baramubranchije aravuga ati mutama hariho umwana ku musozi kanaka akiri muto vraiment yifuza kuja i Burundi kuja mu Burundi kuja mu Burundi ni bon yifuza kurongorwa bamumweretse mutama aragira amadidane nawe yaravuze ati jewe uyu mwana cyabisabisho nasaba uko biri koze suyu ati mana ujya mwana azonyemera niko kumubaza rero nawe ati jewe ubona wonyemera wewe undafye ubona wonyemera hamugoga nawe nari febre namwe kugira guhinga oya hara uhajyanye reka ndakubwire ntuzusuzugura ikintu kica mu masengesho ego gishitse kiba cashitse ingufu z'amasengesho ziratangaje okay hajya wewe turetse ko ari febre mugabo tubanaye sivyo atuka nivyo amasengesho yabasi yaramugize febre sivyo hayi mu mwana w'umukobwa aravuga ati nukuri nta kibazo umwana w'abakobwa nawe abantu bakamubaza bakamuremera ati wa muko wavyemeye gute umugabo angana sogokuruza ega ni sogokuruza sina papa sina sogokuru sogokuruza aravuga ati jewe nabonye vraiment mujya mutama keneye ubufasha yaneye ikigongwe ubufasha rero buri mu buryo bwinshi ego kandi ubwo bufasha yabwemeye mu buryo bwose sivyo mu buryo bwose nico gituma abandi rero moral physique voilà biologique hajya rero mutama benshi bashagira ikibazo gikomeye kimwe gusa nka kimwe bagira kuri baby ego ati murarushe muta muracafuye mu mitwe cyane oya ni boni kwisi yuwazi nukuri ni kwisi yuwazi nje niko nabibonye rero ati mutama kubwira rero bino bintu bigenda gute amabanga yabubatse eske wowe uracari arameze uracabasha mutama nawe ati nukuri ariko urawujora ati kintu ari kintu ari umuntu nigeze kumva bariko baravuga baravuga ati abatama bajya batama rero ngo nibo babi
umve ngo n'igitanda baracegezayo kugira kitavunika. none inguvu tutabona mu bikorwa vya misi yose Zirya tutabonesha amaso ziri indani muri bo. niho rero hari inyishu yishuye Yego. Mutama aha bamuha ico kibazo aravuga ngo Ahari aho inguvu zanje zigera arukira. Eh. Niho n'ivyo bintu Bana. bigera. Duko nabwiye ndakuvuga ujya mwana Ujya w'abakobwa mukobwa yagiye ari aririmba ubu ndi mu nyishu. yego aho gashobora kuba yaronse ikintu atari no kuronka ahandi ujya imana yishura kwinshi attention None rawo. Nagira ngo ikintu kitari niwumva yaretse. Iri gukunze ni kuguma mu nda. ngo this your mind Ngo iki? aya reka ndacandike ni duty mind Duty mind. ntaco nta Ni apartment. apartment Apartment murazi yuko na ico coneza apartment. ca apartment twagiye Mbese reka turagirize kuri rero twari dufise mariage wanza wamuzanye rero bari bafise mariage hama turaja muri komite je nari kuba umu MC hama barampamagara hama rero bacoboza baravuga baterera bijya byo kwisanzura baterera hama umwana nukuri w'umudamu ngaha dukunda cane Nikita nabo araterera mu bandi yisanzuye neza ngo apartment rero yonye uzocijamo kuba umutipe nawe ari muri apartment cece nahagarika abantu narabahagaritse uravyibuka watereka muri kumuvuga ibintu bidasa ifu tumenye ikintu tuko turavuga ikintu ngaha tumenye ikintu cavuze abantu bako baraturaba muvuga ururimi rw'icongereza baraza kugusigurira ni nka kujyanya ujyanya ari behind aciya gusigura aciya gukosora ngo ni jury ego we muka yasi jury musana deti uyu rero wowe kuvuga iki ni deti ibintu bicafuye nico nyine ariko aravuga mbere wowe wavuze iki ya nagize jury oya yego umvirizare itangazo tugira dufute ikintu twavutse bakubwiye gute ntimuze mu gikati mureke ntaco hanyuma twabibabwiye mu kiganiro kimwe capfa ko dusigaye dufise inyuma ya kamera umwigeme umudamu oya ni kimwe capfa yego nico oya si kimwe tucapfa okay Imana ishimwe cyane Imana ishimwe cyane okay Imana ishimwe cyane amen hanyuma tugenderaho ego reka turangize mugabo mutamurumva yuko yarishuwe kandi bimeze neza na madamu no mudamu ego hanyuma madamu yarishuwe ukuvuga ko mu myaka uza tuzobagirira ego vraiment tuzandika happy wedding anniversary mugabo ni si duty oya mwakoze cyane kudukurikirana mwebwe mwese bakunzi bacu bakunzi b'ikiganiro cacu kuri comptoir ni ukuri kose reka tubabwire ikintu kimwe yego ikiganiro cacu ntikizosubira gusiba nakuri tuzokigwanira hasi tuzopfuma tuja kugikorera none no kukirimba ntiturabajama abajama banyecubahiro neza cyane ntitwomusaba ngo atwime uvuga tuzogikora mu buryo bwose bushoboka mve antuka turashimiye cyane twabacanze mu ndimi ariko niko biba bimeze kuri comptoir tuvuga indimi nyinshi bivaye naho tuba tugeze mu kuginujeya ego hanyuma turatumiriye kandi abantu bifuza kumenyekanisha ibintu byabo n'izite pa turi ngaha ku bwanyu antuka vraiment turonse muronse namwe muronse tuba turonse niko biba bimeze ego ni ganyaganya rero wakoze cyane merci aussi ntituzosubire kwicara ngaha imeze iri gusa ego cyane birabishe turagize igani ndakuraba turabana hariho ejo twahora tukinarawo tukiri bato mukarabana mukarindira umwe akubita urugohe akaba atsinzwe
amaji oya ubu hari amaji abana biga mu ishure hari umupapara w'umupasiteri umwana wiwe bamubwiye ati gira papillon acaza kubwira papa wewe ube papillon papa pasiteri muri saro yagubaga baba baravuga ati uni wa pasiteri haleluya ari muri none pasiteri Misengero amaje vraiment aratandukanye mugabo tuzogerageza tuze turashiramwo kugira ngo turebe ibintu byinshi bitandukanye kuri comptoir mabizi neza yuko umugeze mu wa gatatu ubundi bari mu wa kane ubundi abayabuze ariko araraba gukina kuri yariko rero ndamushimiye cyane c'était un plaisir partagé Raoul mwakoze cyane kudukurikirana mwebwe mwese abakunzi bacu dusubire ku munsi wa gatanu jewe kuwa Mungu uyu sinjo commentaire zanyu like partage kugira turuhurira umutwe hanyuma kandi ikindi naco commentaire muvuga igiswahili canje na Raoul bo uretse yuko jewe we wagize ibintu byo kugomba kutwemeza mugabo je nayiko ndakora gusa ikintu nakora nashizemo cyane ico muri Congo nta kibazo mvanga n'agafaransa kugira ngo nshobore kushobora kuja no mu Congereza pourquoi pas we atubereke twarize heza nduzewe twarize heza yo Siren Vibes TV.